kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Michelle Ntamubano. Ndashushe akuye akarisesi Nyoko, noneho nuwo kwifutsa hajya mu ruzi. amazi yasubiye kugabanuka cyane ndatinya ko nohava nyerera ku mabuye nkahava asubira kuvunika ikirenge. None wari warigeze kuvunika ikirenge Ganyogo? Nivyo Nana Yozefu niwe bari bibagije ko ndi gihuma. Reka nkuzanira amazi Nyoko. Icyo kirende Marita. Ni nani? Ubanza uvuge uti dasabye. Ego navuze nti ndasabye. Oya ntacyo wavuze. Sawa. Asabye imico kirende. Tade yavuze yuko kuva tujanye mu nyana mu bitaro by'Igitega mwinga riheze habaye ubushuhe bwinshi n'ivura iruma. Imvura itaguye vuba imirima myinshi izokuma bizosha bituma atangira nyinshi zishorwa mu isoko kandi ngo n'imirima benshi iramaze kononekara. Ndabizi ibiciro by'itomate n'amashu biza byaraduze inshuro kabiri. Ubu si benshi bagura ibyo kurya. Ngaya amazi Nyoko. Urakoze nyine. Aya mazi araryoshe kandi aramara inyota. Wagize icyiyumviro cy'izamini n'indagomba amazi. Marita hereza abandi icyo kirende. Urakoze Nyoko. Buke n'umukimene. Aya mazi nawe utaraboneka. Umuyobozi w'ishuri yavuze ko amazi abana bahora banywa ku ishuri agiye ku rugaga. Dufise uruzi rwuzuye amazi y'imini. None ugomba kuvuga iki ko wavuze utaye amazi ntawe utaraboneka? Muraga Marita ukuntu amazi yagabanutse mu ruzi. Imvura itaguye mu gihe kiri imbere amazi azokama. Iki ni ikigwa twese dukwiye kwiga. Dukwiye kwama twirinda gusesagura ibintu na cyane cyane amazi. Nagomba ndababwire bana aho ujya hose muri Afurika amazi aragoye kuronka. Umvuye umuyaga. Iyi nkungugu nayo ntawe idashika. Tade yavuze yuko atari bwabone bimera nabi nk'uko. Yavuze yuko imvura itaguye vuba hari benshi batazoronka ico barya. Inka n'intama bizopfa eka mbere n'abantu. Uyu munsi hariyo umugore yazindutse adodora ku rugi iwacu mu gatondo ka kare ari kumwe n'abana biwe barondera uwo baha ico kurya kandi bari bashonje cane. Basa bose yagize intambara ikomeye na Silviya kuko yabahaye agafuko gatonya k'intete z'ibigori zumye. Ni nka bimwe byashitse turavye mu gitabo ca Yoweli. Reka ndahabasomera. Inyibukije ko ntegereza kuja kuvomera imboga zanje umwanya uranjanye. Minani ntiwoza kumfasha? Uragerewe guterura vya bidubo vy'amazi n'ukuntu biremereye. Sinzi ko ari ubwinge nagize kugira umurima munini akaba ahumye nk'uko. Sawa, ariko nawe urafasha gucungura impene y'intama. Dukeneye kuzunguruza zironka ahandi hashasha zorisha. Mbega nyene Yozefu ugira umurima wawe uracari uwusanzwe uza waragutse cane nk'uwishirahamwe rinini ry'abarima. Mumbwire bana kubera ko iyo mvuze ivy'Imana mwese Minani na Yozefu muca muronka inzitwazo zo gukora ibindi bintu. Minani wowe uheruka kunguruza impene vuba haciye amasaha 2 gusa. Nyoko ubu dufise igituma cumvikana. Nta bwatsi bw'intama n'impene buriho. Umvize umuyaga ivyatsi biza vyarumye ubu hasigaye umukungugu gusa. Amababi yose yo mu bisaka yaramaze guhunguruka. Ubu impene zigerageza kurya utubabi tw'utumerero. Nitiko turagerageza kubesha Nyoko. Minani atunguruje impene n'intama zizohava zigimize. Imvura iguye ivyatsi ntivyoshobora kunaga. Nico gituma dukeneye kuzunguruza. Kandi iyo tuzunguruje dutegerezwa kugendagenda tukarenga no muri bw'inyuma kugira ngo tuzironke ico zirya. Sawa ubu ndabumva mufise ibituma ariko arindira n'ikindi gihe muze muzana inzitwazo. Mukeneye ko nobafasha? Ndashobora gufasha kuvomera umurima. Turajana? Urakoze Marita. Turakeneye wowe wese ushobora kudufasha. Rorera Marita mbere yuko mugenda umvirize aya majambo
yanditswe mu gitabo cya Yoweri igice cya mbere umurongo wa 16 gushitsa ku murongo wa 20. Mbega ibyo kurya ntibyavumbuwe twirorerera, mbere n'umunezero n'ibihimbaro ntibyakuwe mu ngoro y'Imana yacu. Imbuto zumiye mu masiza, ibigega birasivye, n'ibya nyamugari birasambuwe, kuko amasaka arumbiranye. Ewe kuntu amatungo yabagirana, amasho y'inka aragangaraye, kuko ahebuye ubwatsi, mbere n'imikuku y'intama iragowe. Ewe Uhoraho, ni wowe ntakambiye, kuko umuriro waturiye ubwatsi bwo mu bweranyanga, kandi ibirimi byawo byaturiye ibiti byo ku misozi. Mbere n'ibikoko byo mu ishyamba bihuzagirika, ari wowe bitumbereye, kuko imigezi yakamye, kandi umuriro waturiye ubwatsi bwo mu bweranyanga. Kubera iki Imana yakoze ibyo kunyuka? Kubera ko abantu bayo b'Abisirayeli base kumvira Imana, umwe wese akigira mu nzira ziwe gusa, umenga Imana ntibaho. Icyo mbona ni uko Imana yagomba kubahana, kubera ko itari kubabarira. Ibyo si byonyine, igomba kubabarira, ariko kameremere k'Imana karondera ubutungane. Umviriza mu gitabo cya Yoweri igice cya 2 umurongo wa 12. Enda naho bigeze iyo, ni kuhora hageze, nimungarukeko n'imitima yanyu yose, mwisonzesha murira muboroga, imitima yanyu aba ariyo mutabura, ariko si impuzu zanyu. Kandi mugaruke kuhoraho Imana yanyu, kuko ari nyabuntu, yuzuye imbabazi, iteba kuraka, igira ikigongo cyinshi, kandi yigarura ngo ntizane ikibi. Ntawe ubizi kumbure yohindukira ikigarura, ikabasigarana umuhezagiro. Niwo mafi y'amashikano n'ibiturire byo gushikanira Uhoraho Imana yanyu. Ibyo nibyo nagomba ko dusangira. Mwibuke yuko ku Mana hama hariho byinshi byo kwigishwa. Ubu murashobora kugenda, kumbure tuzoronka akaryo ko kubigarukako hanyuma. Urakoze nyoko, uyu munsi dufise ibikorwa byinshi cyane. Yarukamina, umwanya uratujanye. Mwitondeye bana, ndabasengera, tuzobona nejo. Turaza kwitonda, tuzosubira ejo nyoko. Yabaye mu kanya gato gusa nyoko. Mu munota umwe Minani yabonye umwotsi. Igihe twashikayo, icyo twashoboye kurokora byari ibigori 2 gusa. Kubera ko Imana yemera ko ibyo byose biba. Ibyo nivyo nagomba kubabwira wa munsi. Ntituzi icyatumye Imana yemera ko ibyo biba. Icyo nizera ni uko Imana igomba ko ibiba mu buzima bwacu byose bituviramo ikigo. Iki? Yuko Imana ari ishobora byose, kandi iri ku ruhande rw'abakora ibyo igomba. Ko no mu bihe bigoye cyane, Imana ishobora guca inzira y'ibyiza ku bantu bayo. Ariko niyo yarema abantu bose, niko watubwiye muri ya nkuru ya Adamu na Eva. None kubera iki idatunganiriza abantu bose? Kubera iki ibahana? Kubera iki yateye ujya muriro? Kubera iki hagaritse imvura? Icyambere, Imana ntigomba guhana abantu, guhana umuntu n'umwe. Hari igihe yemera ko ibintu bishika mu buzima bwabo, kugira ngo bamenye ko hariho ikintu kirengeye ubuzima bwabo bwo kuri iyi si. Sawa. Icya kabiri, Imana ni Imana ifuha. Yarakunze abo yaremye, ku buryo naho bayigararije yitayeho kugarukana ubucuti bwabo nayo. Yatumye umwana wayo w'ikinege ngo apfe kubw'ibyaha byabo mu isi. None Minani, Yozefu, wogira iki hamwe umwana wawe w'ikinege yogararizwa n'abantu uriko uragerageza gukiza? Uruka wakiza Yozefu na vuba baguye mu ruzi. Wowe womererwa gute ga Minani? Iyo Yozefu ahengera uriko uramufasha, ubwira umushikane ku nkombe, agaca akubwira ati sinkeneye kumfasha. Mu gihe uzi ko Yozefu atoshobora kwikiza, agaca agusaba kumureka ngo apfire mu mazi, womererwa gutega Mina? ushashavura cyane kubona ngerageza gutanga ubuzima bwanje ku bwa Yozefu. Uko niko Imana imererwa. Yatumye Yesu gukiza abo mu isi, none abo mu isi bakomeza kumwihakana, bakagomba kubaho batagira Imana, badakurikira inzira zayo. Wari ubwa mbere ntahura neza. Sawayoze Mari, wodusomera mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 umurongo wa 6 gushika ku wa 10. Tugifise intege nke mu gihe gikwiye,
kristo yapfiriye abatubaha imana ko ari bigoye ko umuntu apfira umugororotsi munyangeso nziza kumbure umuntu yotinyuka kumupfira ariko imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha nuko none tumaze gutsindanishirizwa n'amaraso yiwe tuzorushiriza guhesha nawe ukiza uburake bw'imana ko tujujwe n'imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abasi bayo none tumaze kuzura nayo ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza none biragoye kuba umugwaneza igihe cyose ndazi ko bisa n'ivy'urongeye abandi mu ishuri bose bitega ko mba akarorero keza mu kuba umuntu mwiza nicyo gituma imana ivuga muri matayo igice cya 11:28 gushika ku 30. Minani hadusomeye nimuze kuyijewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndi umugwaneza ndiyoroheje mu mutima namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhawutse rero ikikuza ko cyose mu buzima bwawe nk'umukristo imana ivuga ko izoguha uburuhukiro ibyo ntibivuga yuko utazogira ingorane mu buzima bwawe ariko yavuze ko izoreka ukabicamo kugira ngo bikwigishe kwitondera inzira zayo yesu ndavyemera nyoba yesu ni umuntu w'indyadya gusa yarabayeho yarapfuye nta bindi umviriza ico yesu yavuze mu butumwa bwa yohana igice cya 14:1 nimwizere imana nanjye mumwizere imuhira kwa data hari amazu menshi kandi ngiye kubategurira hanyu minani yesu yazutse mu bapfuye kandi ashishikara gukora mu buzima bwacu uyu munsi narega mina uriteguye kwakira yesu nk'umwami n'umukiza wawe turafise imana zacu ngahanyo abasokuza nibo batuzigama kandi ivyabo turiko turacamwo nuko hoba hari umuntu muri iyi ntara yashavuje abasokuruza natwe bituma umuriro wadutse mu murima wa yozefu marita we yahisemo neza naho akiri muto yarugururiye yesu adodoye ku rugi rw'umutima wiwe umenga umuyaga uragarutse engene ubuhumuriro ujana hariya yera reka duhava dukenera ko abagabo bose baza kudufasha kugira ngo umuriro uhagarare kuntu umuriro wiruka unyaruka cane rondera undi yodufasha kurwanya uyu muriro bimenyesha rugamba umukuru w'umutumba dukeneye ko abagabo bose baza kudufasha nyaruka nta mwanya munini dufise reka nyaruka uko nshoboye yaba ujya muri ringeno nyaruka twiyongerore ngaha duhave dufatwa nk'abari mu mutego hagati y'imibiri ibiri birameye nabi urumva ubushuhe mugoye mumenga ngira nturike womenga umuriro ugenda hejuru y'ibiti muratsi twoshika kwibarabara byodufasha twawugwanya ariho turi nyogo hateye umuriro mwinshi ego marita nariko ndaraba umwotsi umengo umuriro utera uzima rugamba yahamagaye abagabo bose ngo bafashe kuzimya umuriro na minani na yozefu bajanye n'abandi bose niyumvire ko ico twokora ari ugukoranya abakenyezi bo kw'ishengero tugasenga imana ikadufasha guhagarika umuriro utarashika muri bw'inyoni tugende tubarondere dutegereza gusengera imvura imvura yatanguye kugwa yozefu imvura yatanguye kugwa uri ngaha ndanezerewe kubona mimi nagira ngo watakaye yoze ehera burya raba imvura turakitse imvura irahagaritse wa muriro raba mina wabonye pasitori yari yaje kudufasha kuzimya umuriro yemwe bagabo mumfashe dufukamira imana iyo yatumye imvura yo kudutabara mana data twese turagushimiye cyane twari imbere y'umuriro uteye ubwoba tutabona ingene tuza kuwukira ariko wari kumwe natwe turagushimiye mwami yesu ko waduhaye imvura mu gihe twari tuyikeneye turi mu ngorane zidasanzwe turagusavye ko wogendagenda mu mitima y'abantu bigwa inyoni uyu mwanya bakumenye batahure ububasha bwawe bame bibuka ukuntu watumye imvura kubakiza umuriro uhambaye tuma yesu kristo ariwe mazi y'ubuzima aje mu mitima y'abantu bigwa inyoni byose ndabisabye mu izina ry'umwami wacu yesu kristo amen amen. Icyo kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishyirahamwe
Chance World Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Butoyi Liliane, umumenyereza w'igikino Samuel Sabine. Hagira ico wagomba kubaza canke gutunganira, twandikire Chance World Radio Burundi, agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.